Yesu wewe wamuzigama muhunyiza wewe wamunyiza umwiza umiga ngunzi mpanganye Yesu we washize ingomezi zawe muri jewe usinyira imbohe y'umwiza narabaho ubundi nyego wagize neza. Je narabaye ahantu nyene mu gutegura ibikorwa ngenda nkarara kuri studio y'umuntu kugira nkore indirimbo nkapoesha ngaho nkava ku ishure sindanafungure no muhira nkacuma kuri studio nkapoesha kugira ngo umuntu abantu baje gukora muri studio bashaka ifanta hanze akaje nshuma kuyizana bashaka ifirite nacangena kuyizana bashaka brochette ngenda gupoesha nukumbabura bakokesha nkazana kugira ngo mu producteur ndamwisembe uravyumva ndamwisembe nyene gica mfashije kugira ngo ndabuko nokora je nabaye ahantu nabana n'umushita wanje urumva ntarayize ishure ico gihe byarabana cyane kuko twumva umengo twiyahinga ko abavye ntitubagore bafise batwi baco bagukurikirana twiga twiweko mutabu basanga nyene umva twarara kamatera kaka tukumukangana manje gato yindi kubona sister wanje kazerono nani abo kangani kanini nakari musi yako mani turi babiri nyene urumva atabwo bafise ngo barantwenga ngo urana namushikawe mu ishamba kayete buke ndaba muri ubwo buzima nyene gapoesha ugataha swat byo gufungura birahari cyane nabihari ukaguma ngaho kabanda ubwo buzima mu buryo byose byatumye mu muziki naguma nagiye muri studio naguma nagiye kuvuga ati neka basi ngere kuri studio nze kuza barantu mifana nyene ndabikoje byo genda neza mukibuko rigira birakura nyanda ndakora bo ubuzima bw'umuziki bwagiye ubwo rugendo rurerure n'ibindi bintu byinshi nashobora kuvuga ngabo igikuru cyagiye kuba kwa nahise nshaka gushika no munsi ndashika kandi ubona cyituma nkigenda buke nizera ko ejo hazobaheza cyane undi muririmbyi sinzi ko muririmbyi nyene byavwe ari wacu je mu misi tana mu bari wo umuntu aguma avuga cyane hari ikina kuca mudugije bavyumva bo kandi bya bintu byiza umuntu aramenyekanye niba afisigira mo partage mu bantu kiragiye message iragiye bose waho ndi screen bamwege bose nabuzizi oya je ntazi namvuze no hari umuntu yitwa uko okay twagiye urumva uwo muntu bafi akina afasha abantu cagiye arabana mufashije abantu bari impande zose muri gospel bakora ndakubwije ukuri haba ari indiyoza cyane bakomeye cyane bakomeye bose kiri igihugu kandi bagatuma n'igihugu cyacu kishika kure cyane bagatuma nabandi bagwiza tunga baza awacu gutora baririmbye ariko promotion babimye je mbona muri ko murayironderera abaririmbyi ba gospel mwakameze Ufise ikibazo cha mibe cyangwa izindi ngora zo munda ufise ikibazo cy'itosekara ry'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif ufise ikibazo cy'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo cy'itokogwa ry'inzira y'amaraso cyangwa y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomogwa n'igikoko cyangwa ufise ikibazo cyo gufungura ishano cyangwa mu byo wanyoye kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufasha eherawe nawe cyakuzana ingaburo muti allergy blotte please irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22 mbega ubu uri kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abande yamera neza kuko gukira indwara niko kuramba. Hello my people out today aho muri hose muriko muradukurikirana nundi munsi nandi mahigwe je nabanda babwira iyo ndi kuri micro za Akam TV nukuvuga ngo nimba uri kuraba iki kiganiro situation yose wo burimo menya ko ufise amahigwe uriho nindi opportunity nundi mwanya Imana ibiguhaye ko undi umunsi wose umuntu abonye abara amahigwe yo kugira ico umuntu ashobora guhindura muzima canke kugira espoir kwizera ko ari ico ushobora gushikako ni Blaise Hakizimana nyita the best ni Akam TV reka nkuko twabamenyereje tubasaba kugira sabone ko batarayikora gupartage ibintu byacu no kugira commentaire kugira ngo mutubwire ikintu umuntu ashobora guhindura canke ico ashobora
kongerako nkuko mubona rero kuri screen zanyu murabona turi kumwe n'umusore no musi twakiriye umusore ameze neza mwino misi mu rundi bintu byase nkuko muriko muramubona iyo tubaza kuba turi kumwe twese tuboneka mare kona difference reka tukwakire Maiji imbere yuko mvuga ngo urinde canke mugabo ubwa mbere na mbere kandi akwakire muganda ndabwira ko naberewe cyane murakoze cyane ariko murakoze kunyakira ni Costa Cox jendo Murundi ndumwana wa hano nyene kabisa uri mwana wa hano nyene ushatse kuvuga ko tuko dufise community zitandukanye abariko batwumviza bari mu ntara zitandukanye abari hanze uvuze ngo uruhano bisigura ko university uruwa hose oya sinduwa hose Costa Cox ni umwana wa hano Burundi neza na neza ngahi Bujumbura Voilà nico nashaka kuko duhera ko mugihe mvuze ko wambaye neza outfit ni sawa no kuri sindi mu styliste ngo menye ibintu cyane by'amastyle nk'ubu je ndakubonye mbona umupira nkabona ba Tupac na ba Marikyo sino kugira ngo ni ubwoko buhe ugasakeza cyane asante sana uraberewe kandi byiza kwiyitaho ibintu byaranse nivyo mugabo nica twiheba gutyo yego uvuze ngo witwa Costa Cox iryo zina ko twumva atari rirundi amazina ya nyayo kwanza y'abavyeyi nayahe imbere ko twinjira muri ayo yandi canke ashobora kuba niyo y'abavyeyi mushobora kuba musaba abavyeyi bize c'est normal abavyeyi banje n'abasirimu cyane abari bose bubahwe amazina yanje ni Habonimana Costa iryo zina ry'abavyeyi banyitse Habonimana Costa ama Cox kaje nyene umva abajene bari gusanga ibintu nyene byaje kuntu ugasanga muri kumuteranya kandi mazina aje byaje uko byaje ndi mu mwaka w'9 w'8 gucumengo ndi kwishuri sinabwo atangura umuziki neza ariko narabikunda narabikora muri eglise rero abanyeshure bararinyita nagiye gutangura umuziki sasa abo twiganye hamagara Cox so cyo yamfata okay cyo yagufata uvuze ngo nagiye utangura umuziki uranjaniranije nashaka menyesha abantu ko ukuntu twagutumiye ko ngadutumira abantu bafise ibintu bitandukanye niva ni Akamo TV nonga uvuze Akamo gutera Akamo ni kwa kundi ubufise ikintu ushaka gushikana kure iryo tujya ushaka gushikana kure rero umuntu wese ndarabatumira by the way umuntu ashobora kuba ari ngaha afise ibyo akora ashaka kwamamaza uri umuririmbyi uri umunyempano uri umudanseur uri n'umuntu atera inkuru bisanzwe turakwakira tukaguha ikiganiro for free nkuko nawe waje for free kugira ngo dutezanye imbere Akamo tugashikane kure wowe twakwakira no munsi nk'umuririmbyi ariko ari mu gisata c'indirimbo mpimbazamana ego Costa akiri Costa nyene ataratangura kwinjira muri ivyo bintu yari umwana yakuze gute uvuka mu muryango w'abana bangahe mu ntari yihe wakuze ukunda iki like wibwira abantu Costa Cox nkiri muto nubwo ko nakuriye mu muryango w'abana turabana batandatu je ndo akabiri ndumuhungu mukuru donc mukuru wanje n'umukobwa hama abavyeyi banje nakuze bakijijwe bafise bose abo tufukana bose barahari navukiye mu ntara ya Bujumbura kare yitwa Bujumbura irari ahagura campus kiri gatoyi umusozi wita Kavumu benshi baca bahabona hama mu muryango wacu nakuze nisanga ari aba musicien par exemple umwanko wanje Habonimana Apotre Apollinaire nakuze rero muhira mu karadio papa umva yateza kuvuza petit frère wiwe urumva ngenda kwifata guco no kuvuga ngo Apollinaire himbaza kwa niko niyo zina ko kumita himbaza Apollinaire ni mutonya wa papa wawe ego voilà rero urumva muri cyo gihe jewe nagiye gusanga natawukunda umuziki muri eglise ndagenda muri kohari y'abana ndazinda ndirimba mu bandi hama buke nibuka ko natanga kugora umuvyeyi wanje papa mwe ndi mwaka wa kane wa gatanu guco primaire ndamugora ashaka kwiga gitaha ico gihe naragenda ku mubibi wanje donc nyogokuru wacu avyara ba papa nkafata telefone yogira papa nane bimenye nka telefona Apotre Apollinaire umva ndamusoma ashaka kwiga gitaha iki niki mugoro umva nari kwishure bonye n'uru bintu by'umwana nyene numve ngo ndabishuviye cyane ndabikunda rero nashaka uburyo ndavyiga ico gihe natagura abavyeyi donc ntangura gukora amagitari n'igiti n'igikopo z'imigerere nayibona je hajya bariko barateka ku ruhande naba nice ndiko ndavuza igitari ndaja ngaho ndestara ingoma nyene mu rugo hamwe wasanga nka 6h je nivyo mvyukiyeko ahubwo akaza kumbwira kuri ivyo bintu mu matwi abantu bararyama nkunda umuziki gusa rero uko nagenda kura nyuka ko
niga mu mwaka w'indwi guco narashize hamwe bari baje n'abapeti twari tungana kamera ndababwira shaka tugira akantu kuza twaririmba hacava ka groupe turirimba turagira kandi wendi ko ari umunsi mwakora ibintu sinyibuka umwaka yani mwakora ariko twaza kugira ngo muri competition kiragiye kandi niyo twatwaye bibaze byagiye rero urumva byari bigoye ari za 2018 2017 ya wabona kiragiye twaba tuvuye ngaho onye aho za sororezo za muyaga za kavumu tukakoroka muri ville ntawe dufite turabanyeshure mugabo twamumengo ahantu hari umuziki tugenda twe turabe ko twoshika kure haye tuje twabona imbere ya kamera baraduhagaritse ngo badufasha ka video umva ari ibintu birenze twavuga ati ni birakomeye cyane so byagiko rero urabona bukiye bukumva kiyagihe turiko turi babite kwirondeza agatanya akajambo karumvikana turaduga mu nyuma nagiye kuvana n'abajene ngiye mpinduye ikibanza mva ku bavyeyi nja kwibana kubera amashuri naba muri Munyakabiga bon rero mvana n'abajene twakona kubera umwanya ntango ari gukora none haciyaza gukora Costa wenyine guti ciwiwe icyo gina cinja muri studio ni ukindi mbere nashite ko 2020 ndaje muri studio nakora karimbo ka mbere ndagasohora nyene bibabije ukorera sasa okay Costa arakuze kuva kiri umwana yumva yo kunda ibintu byo kuririmba kameme ufise oncle nka Apollinaire shout out to him n'umuntu twese yatugize imitima ico gihe nta WhatsApp zari zigwiriye yari kwama ku mastati y'abantu mugaye ico gihe niyo igihe ciwe nico cari gihe ciwe nubara cahari rafa perception no gukora igiteramo niba cari kategura sinibuka carabaye ari ibintu ko gufasha abantu byarabaye urumva ko nubara cari mu kazi yaheruka ni Dubai ni France ari mu kazi umusanzwe ari mu kazi rero ujya umuntu nk'ujya wavutse usanga ari oncle wawe canke papa mutonya wawe nibaza ko vyari ufise ishingiro naho ari benshi kameme baba bafise abantu bakomeye mu mafamiye cy'abakora ibintu mugabo ntibabikurikirane uri kumbwira ko ukiri muto waramusaba ko yo gufasha mugabo ico gihe wari muto mugabo nibuka ko nimba ntariko ndihenda arafise Shemeza Music Shemeza Music asanzwe yigisha ivyo bintu waragira amahirwe yo kuyicamwo canke n'ubu niyuri bo jewe Shemeza Music sinayigiyemo kandi nibaza ko byagiye kwankira kubera kurumva aho niga primaire yacu gena umva ndabishaka hari kure na Shemeza aho ahiri wasanga nyine umuntu karagorana so sinawusamwe kuja muri Shemeza kwigaho ariko ivyo ntizeho muri Shemeza nibaza ko nabikurikirana sometimes twarayaga hari gihe twayaga bon maze kuja 7e guco nawe maze gutahura antwara umuntu w'umuvyeyi hajye rigabona ati umupeti nkamusha muri ibintu bunyene birashobora gutuma nishure vraiment kiriyagiye kunumva byaza muri jewe nishenga naca mbariheba sara nariyejeje ariko baranyohera ntaneza buke twagiye gutanga kuza tuvugana akambira ko haje atanga kubona ivyo nkora akambira ibo bikora uku hari ibintu byinshi nahinduye rero kunayo gukora kera ndabihindura sero no kutubagiye turayaga akanyerekeza bikora mu ni ubu nk'umuvyeyi yumva gutabona umwana wiwe reka tuvuge mu buryo buri direct two turayaga n'umuhungu wa Apollinaire Shemeza Music abibona gute abona intambwe ugezeko ni ibintu yishimira gute ni ibintu mu muryango bakiriye gute ubona bagufata nk'uzo umubera umusubirizi muri famille canke babibona gute bo muri famille wacu uretse ko nabana biwe nyene biwiwe yavyaye bamwe n'abamizisya ni nka bose baracuranga ibicurangisho muri famille turarimba nka twese kabisa turarimba mugabo abantu babigize carrière yabo nibaza ko nitwe tumaze kuba turi babiri havuyeho ni jewe so rero urumva muri famille bon sinzi ntibarakubona nk'umusubirizi muri kubera kurumva nanje nzobyara abana haraho usanga abana banje bakoze ibirenze icyo twe twakoze ugasanga umusubiriye abaye umwana wanje mugabo atwa n'abavyeyi banje baravyishimira kuko rafa so indirimbo mu muvyeyi wanje mama wanje no yatanguye kuvuga yontu kuri bo rero byatunze byabaye barumva bitese ariko n'abavyeyi bumbikinisha bakishimira rafa so indirimbo aravuga ati wow urukuvuga ngo uri kuragenda ubemeza buke bo ni indirimbo mpimbazamana nivyo umuntu afise ihangiro yo gukiza imitima mugabo na feedback bikenewe kubona ukuntu societe cyane cyo kirabyakira
2020 turatanga indirimbo ya mbere ugeze ufite indirimbo zingahe kuri YouTube ari indirimbo 9 indirimbo 9 no kuvuga ngo iyo izokora na album nubwo wararenganye aho yoba ategura album nyene yaje urumva ko yoba ari album ikwiye icambere congratulation gushika ku ndoto twese turafite ibyo twakuze twifuza ukagira navyo twakuze twifuza niyumva nzoba umuopeje unovuga ko ari abaopeje kuko kare hari abantu bitaba abajiji Tere ndakunda ubutungane muzi. Rero nakuze nkunda ibintu byo guca imanza. Rero numva nzokwiga juridike. Ngeze 10e juridike barayikuramo. Ngeze guheza amashuri nari nzi ko ubutungane ubu bijya by'abajiji bishabikora abaopeje. Ndaja gutigita mu gipolisi defwa biranka. Atandi imbere ngo rero kumva umuntu yarafite indoto ni benshi bari bakuze mva bazoba abadokiteri bazoba ba ministre bakimugwa bitakunze we kumva ko warufite iyo ndoto ku myaka yawe y'umwana wo mu wa kane kiri yagiye uno musuka buri kurayishikako ni kintu je no bwira ati konks kuko urumva ko ni kintu gishikira bake mbwa yugikoreye ko niyihe discipline wakoresheje yatumye utava mu ndoto yawe narijya wagiye no kwibana nkukaba ngo mu mageto turabazi nibyo turabigarukako ariko urumva ubwo buzima bwo muri geto ntibukubuze gukurikana indoto yawe siricyo gukorera Imana strategie je nakoresheje navuga ko ya ikintu cyambere je ndashira imbere ubuntu bw'Imana donc ubuntu bw'Imana bwawe kuri jewe hama kumvira impanuro z'abantu bavyi banje kubanura umuntu aramukarira kabisa bankare kuva kera urumva nagiye no kwibana abavyi atabwo abafise twagiye kwibana nagiye na sister wanje kwanza no ntabwo na sister wanje atabwo abavyi bafise kuvuga ngo nagiye kwibana kuba bari bazi kuntu batureze so rero kugira mbane hihona habaye kurinda habaho no kubona iyo ushaka gushika kubera ko hari abantu bamwe usanga abashaka gushika umengo sinzi niki uri muri carrière ya gospel gospel ivugwa ko ibintu bitandukanye tuza kwinjiramo mu mwanya ubwa mbere abantu ntibayumva n'abayumva bumva ko gospel ari umuziki wo guhimbaza Imana atakindi kintu umuntu ashobora kuyitegako ikibazo ca mbere mfise niko bikimeze muririmba nyene muhimbaza Imana mukiza imitima nta kindi kintu muyitegako bo siko bimeze kubera ko ego ubwa mbere barabikora c'est vrai hari n'abandi bantu bavyumvira uguco ariko je nakosa cox c'est n'ukuntu je nafashe uno muziki niko ndakora c'est vrai ndi muziki message ndirimba ndirimbo mpimbaza Imana bidasigura ko je ntoririmba indirimbo y'urukundo uburenganzira ndabufise icyo abantu bacumva harashobora kutagitahura neza ariko urukundo ni gwiza nibaza ko urukundo n'ikintu kiruta byose so urukundo ntavuzemo amajambo mabi ntatukanye atakintu cyankoze cyo kintu ngo ntakosaririmba rero abantu bayitara gutandukanye ko bisa n'ivyo bintu vyiyumvira kumva yuko umengo uno musi wa gospel donc aririmbye indirimbo vuga amahoro atavuzemo Yesu nyene nk'amahoro mengo aramenje abantu ameze guca mugana bw'abamenje ko nimba twe twarimba gospel ikintu cyambaye gihari cyo tuma tuba abantu beza nukuza gukontribua mu gihugu igihugu birakwiye ko abantu bigishwa amahoro yego niba wagira izindi gospel ukarimbira abantu amahoro kumva ko amahoro akenewe ubwo uzi ko yafasha gutera amahoro mu gihugu yego so bivye ivyo bintu numva mengo gospel no munsi nitwe dufise kuyagura kandi byanahindutse ko ari abajena bitara gusumba par exemple jewe ntabeshe ndarimba gospel hama hari amamanza munandirimba mo sometimes bamagaye bingiye kwimba mu rubanza nimba ari mariage hari ndirimba zena mariage simbinduka kuba muri gospel bravo ugasanga nyene tu sinebwa n'amafaranga kuri hinzu haya ni baende kumfata ku shati hari umuntu abona baje kumfata ku shati bari kumayikira ngo ndaheranye umuntu urumva bibahe natawe ko neza nimba ndike ko ndimba gospel n'ubundi buzima busanzwe burankeneye so rero mbashaka ku gospel anje ndahishusho abantu umuntu nawe neza yuko uyu muntu umukozi w'Imana vyavure umukozi w'Imana karakora amafaranga ntakora kavuye mu ijoro yakorera muranibaza ikintu kimwe hari abantu bafise impano zitandukanye bafise impano yo kina football donc niyo mpano we yavutse yisangamwe donc kurimba ntabyashoboye kumbure n'ikintu bavuga ati we ikintu twacawe ukora n'icyo ni kina football nicyo kintu cyonyene so abo bagera agikora kandi n'amahoro menshi nimba yari umuntu w'umushinga akora akina football nta mahoro menshi umengo nta cyakirimo ubwo muri aririmba gospel donc umengo
ugiye kurimba gospel kubera ugiye kurimba amahoro niki hari abashobora umengo ivyo bintu ntibijanye so rero jewe sindamagaze mu ruhande gospel yacu ikirahinda kubera abantu batahuye neza yuko muri ya gospel birashobora kumfasha kiteza n'imbere mu byo ikara sigura ngo murayicisha n'amafaranga tubivuga uko bo tukoresheje tema kwicisha amafaranga mengo tugakoze tuvuge ko murayiririmba gospel ariko mu wundi mwanya cyo mu yindi sense nayo nikabatunga irashobora kudutunga muta kubera ko nubwo itodutunga neza ko bikwiye nko mu bindi bihugu ariko gospel ashobora guterera basi mu buzima busanzwe kubera ko ishobora gutunga ngo uri gukora uhembwe dimanche muri eglise ariko ugasanga kubera ko bikora neza uri pause abaguzi atunga bari mu eglise bakurondera bagwa akazi muri campagne kanaka musanzwe isoko rivuye kubera ubundi wa gospel okay ico kintu ndacumvise neza ariko rero reka dukompare gospel ya kera na gospel y'ubu duhereye kuri tonto wawe Apollinaire n'abantu twe tuzi mu makostime abantu tuzi mu makarvati abantu tuzi mu matisi ibi bintu reka nkore sakaterme kano kakuze ibintu mwabana mwe mwadukanye muza kurimba gospel n'impeta ku ntoki n'isaha zigezweho n'ikirato twabona jewe mbonye Apollinaire ndamura swati misupese muri bukare urumva webwe ubu ni face na Balenciaga yumva ibi bintu ishati itari mirongo manse ataka karuvati numva ko muri ko mwafashe ibintu by'isi murameranja na ya gospel cyangwa ibyo navyo widefanda gute bo erega sinza kuba ni defense je mvugukuri okay kuvuga twumve bo defense irahari cyane kubera ko hari n'abandi bakibikora bo bakimeze gutyo najewe hari game duhura nahindutse hari game nambaye itisi nkasobeka fresh uramakwafe ibi rero sasa nobe ko umuntu wese turafise ibihe bigenda bihinduka so nibaza ko nasanze izi mpuzu twambara ubwo twebwe amapantaro manini y'amapati nuko ku foto bwa papa wanje kera nizo bambara barazambaye so rero abantu yabone ko mengo bikotko no munsi ni ikidoko kubihe bigenda bihinduka hari ibintu bishi bihinduka muri society mugabo je no bwa yuko style umuntu yambaye ntiza guhindura gospel oya kubera ko nibaza ko ibintu vyose bihari kana message wayitanze yumvikanye kandi ibintu byose bihari nta creation nimwe ikomeye satani yazanye hano ku isi ibintu byose byavuye mu ijuru so nimba no musturirimba twazizo byatanguriye nimba no mustwamba tuzo byavuye kubera ko company ikora costume hari usanga ari ihingura niyi donc ziva muri company imwe harasanga zikoze mu bintu bimwe none gutumbira ngo bimeze ariko ziterekana intuze uri kurambara yerekana poitrine mu gihe tonto na wasoka mu gashati ya okay bitubitebe ko cyane ariko nizera ko jewe sinkunda kuvugira ikintu umuntu nkunda ko umuntu yivugira iciwe kubera ko mwe muri abartiste kandi art ni ikintu kigoye bisaba ko nyene cari cyo yesigurira turaza kuvyinjira turaza kubibandanya wagizwe ngo nagomba ko nyene donc ifuko abantu batahura hata navuze kachikanye musakano nkunda kuvuga keshika mu emission twebwe turimba gospel nivyo hama inyuma yaho gifata ina art turaba artiste donc art mu bintu byinshi bitandukanye je urazi ko namaze kwitabara neza yuko uno musa ari ukuntu je no hindura kwambara ugasanga abantu nkene gwa message ntibayakiriye ndafise abantu je nahamagawe ko ndafise abajene no musi bankurikirana sivyo uravye inde muri ndakora ndafise abantu bakora ama challenge nta challenge z'abantu babatama baba papa ndabona kenshi abajene baranezerwa deja bambonye kuri kamera ukuntu nambaye avuga ati wow umuje maraberewe donc araje kwa ndimo kora kumberewe mugabo icyo je ntaginga n'ikindi mugiye mukoreko kwanje ntaginga ko ani yazakora ibyo nambaye na message azakuyumva so rero muri hari ibintu byinshi nibaza ko kwambara kameme kandi ibintu by'Imana nimba ari vy'Imana Imana niyo twebwe ibintu vyiza donc impuzu jinsi nziza agasaha keza urumva kimoshaga kwafika kameze neza bikore ku giciro cy'Imana ntacyo bitwaya ego sindi umusomyi wa cyane mugabo narasomye ahantu handitse ngo umuntu ajya inyama zige ku giciro cy'Imana uzirekana wazireke ku giciro cy'Imana ntidukritikane ego haranditse for sure abariko badukurikirana barasuma kudusumbya barabizi hama kandi ni Paulo yaravuze ngo nageze mu bamumboregwa ncika nkabo kugira ndabashikiza ubwo butumwa bien sûr ko ushobora kuba wambara gutyo kugira wa attract ukwege ya communauté imeze gutyo kandi shaka ubutumwa nabaje kandi ugashire ku nta kibikirimo ego nta kibikirimo bien sûr hama tuko turabwira abantu ko ufise impano ufise indirimbo 9 deja ziri out uraza kuvuga mu mwanya platforms uzisangako ariko ducishe muri tunavyumvikanishe yuko
buririmbyi mu ndirimbo zawe 9 hitamwe imwe woducishiza k'amasegonda nka 30 ubwo butumwa babwo usanga naziteranye zose ko yera urukundo rw'Imana yacu ruruta byose adufitiye urukundo adufitiye urukundo wagize neza wagize neza yeah Yesu wewe wamunzigama Muhunyiza wewe wa munyiza umwiza miga ngunzimanganye Yesu washize inkomezi zawe muri je amen amen ari nangwe kuja muri mwemu nja muvyo gukoma amashi ndavuga ati je ibintu vy'imiziki naho duhuriye basanga nakwiciye ibintu Costa aratanguye rero arinjiye muri gospel hari challenge maze wahuriranyeyo nazo n'ubukibona nize ntambamye ziri muri gospel cyane ubona bon yuko ama challenge arahari donc sinokabivuga arahari kwande gwanje novuga ko ama challenge yagiye kuba aboneka cyane na yahe bon abona muri societe ukiza biragoye ko abantu bemera neza ibyo zaye hari ababona ko menga ibintu agize umupeti yarashushe imyaka tumuha igihe bizohera iyo ni challenge ikomeye aho genda ahantu akakweka kumengo nyene ibyo irimo n'imyaka n'uwadoresa natwe babiciyemo so inco bituma navuze kare igikomeye ni target turururuka igikomeye naho ushaka gushika so iyo ni challenge ikomeye cyane abantu benshi baje ni benshi bayigwiramwo kubera ubwoba bw'amajambo babwiwe n'abantu bigashobora bibatera kudashika ku ntego z'ibyo ashaka gukora violence émotionnelle ya so ni ikintu gikomeye cyane cica abantu mu mutwe ino bwa nkuje ne kankwikira iyo challenge uhuye nayo donc we tagi ushaka gushika he ushaka gushika ari okay aho ushaka gushika bya ndashike jewe inzira yanje ni ndabandanya ashobora kuba kure ndamanuka ndaduga ariko nshikeyo donc ni challenge bikomeye ni challenge nayo hari novuga ko iyo umaze gukora tuba twifuza ko ibintu bishika kure kandi umunsi challenge yacyari sashafise challenge ya promotion ego promotion mvuge gospel cyane kuko nibaza ko namwe murabizi na TV make ariko akora cyane ariko promoting gospel tutabeshanye hari ama TV ariko akora cyane nayo mengo gospel si muziki wo gupromotinga mu gihugu ico ni kibazo gikomeye cyane ibindi bihugu bibanyi vyacu ugenda babe nimbundi muziki waraduze muziki ndawe tujya muziki usanzwe basi na gospel iraduga bien sûr hama tudasiga inyuma yuko nubwo abo tutagomba tutagomba abo tudahanyire promotion ikwiye nimba ari gospel zuge n'abanyabuhinga bakomeye cyane yego bafise indirimbo je nagiye gufasha kwiyemera ko guco z'umuntu aririmba zisanzwe kandi ni umustar ngayo wacu mwangena muri studio ngo udufashe donc arrangement backing kiniki nkagenda ndakora muri studio so urumva hama uwo muntu urumva ko umuntu wa gospel afise akantu bashobora kumufasha bo barabitahura hajya turazinanye ni benshi none nakubisha n'indirimbo atije n'ijyana no biriti ari ma gospel donc usanga ziri mu ndirimbo tugafashanya murasanga rero abantu baje gushikana ibikuba kure donc sinzi icyo bafatira ko sinzi ariko navuga yuko ikintu ni kumenyereza abantu cyo bamenyereje nico bakira ico buryo naco no ico kintu ntaravuga ico buryo ikintu ca made in Burundi kirafise n'abantrepreneur barabitubwira ngayo twabatumiye ko abarundi bafise akakano kuvuga ngo ibintu vyacu bya bintu mutubangisha intoki ibiki kandi ugasanga iyo gospel mudakunda badakunda plito izabandi barazikunda yego izabandi twamatwumva batubiye ngo baroze umuhando bande nande baba grand frère izabandi barazikunda izo ngare ico kiracari kibazo ico uburyo cyo ni muhura naco ku just konzi muri amafaranga usanga usanzwe wishoboye ko mbona nkasa neza nubura ni dollar usigira ngo usa neza urakoze musanze challenge y'amafaranga irahari niyo ariko ndaza guca mvuga tuvuye kuri ivyo nibaza ko niyo promotion urakora amafaranga eko je ndatahura neza yuko uzanye kamera donc guposting ibintu byanje kuri nani yawe urasaba amamega amafaranga so rero iyo bihuranye n'umurimbyi ata support afise y'amahera cyangwa atahana afise yisumamwe amafaranga bica bigwana ko impano wishika kuri kandi ugasanga umuntu yarashoboye
ariko basije ikintu musaba kuri ico nyene kugira challenge ziravamo muri benshi mwebwe nk'aba boss babuza tunga mufise ibintu bishikana ibintu kuri bwira aba boss ba Akamu TV bakumva manager nyumva warumvutse jewe narimvetse nabaye boss rya boss wa Akamu TV mbiza message kugena araza kuraba ikiganiro ndabiya ego hari abaje usanga bashoboye biragoye ko rego badwiza bose cyari imwe mugabe ni dufata umuntu umwe tumudutse sivyo dufata umuntu umwe ariho uwundi muririmbyi sinzi ko muririmbyi nyene vyavuye ayi wacu je mu misi tana mu bari wo umuntu aguma avuga cyane nyene hari ikiyama kuca mudugije bavyumva bon kandi bya bintu vyiza umuntu aramenyekanye niba afisigira mo partage mu bantu kiragiye message iragiye bose wa on the screen bamwege bose navuze izina oya je ntazi namvuze no hari umuntu yitwa uko okay twagiye urumva uwo muntu bavi akina afasha abantu cagiye ari abantu bamufashije so abantu ne bari impande zose muri gospel bakora ndakubwije ukuri haba ari byiza cyane bakomeye cyane bakomeye bose kiri igihugu kandi bagatuma n'igihugu cyacu kishika kure cyangwa bagatuma n'abandi bagwiza tunga baza awacu gutora baririmbye ariko promotion babimye je mbona muri ko murayironderera abaririmbyi ba gospel mwakamese mbona muri ko muramamaza zi Primus oya ezahe ntabwo muheruka gutwara ni kombe nticatashe muri gospel urabona hirya byo bavyakiriye ikintu gikomeye kiya jewe nacakiriye wagitwaye ni Pastor Francis Dest aka pastor n'abaze kakariko je nabyo nk'ibyo jewe muri gospel simbaye bijya novuga yuko sinavyakiriye ndashaka ko ntabyakiriye kumwe n'abandi ariko nuko ico yakoze arafise impamvu yagikoze urya umuco munini wotangawe hama nibaza ko ata muntu yatutse kuri stage kandi baza ko bari bararyohewe hama ziriya miliyoni kuzifata akazikoranya akazitwara kugikoresha ko wacimana ibintu vyiza ibintu vyiza nta marondere ifise nimwari gutegura akazi mwamamaza aha hose braudikorera nahima urumva twe kakoze mu byima nibaza ko kandi nibaza ko atafasha umwanya munini uko kwamamaza ivyo wewe nk'umubosi aguha nk'iyo Primus yamamaza ndamamaze gute aguhe kontra mu biganiro turayamamaza ugira yegureke ko ni wa mugabo yamamaza ugire publicity bo twovugana umba kontra mu bintu byinshi abyumva twovugana kubera ko hatarimo kuzinwa ndakoroye ngo bose noshobora kuzinwa mugabo nubwo yuko ikintu cyose iyo gipanzwe neza ikogwa neza kubera ko nabwira ikintu kimwe erega turafise abantu mu eglise bakora hariya muri Brarudi yego bakoze b'Imana nani bari ku kazi nibatangisha ikano kigira 10 pastor acaha ngo unikora ngakora hariya so maneje babica bintu baje kuba kibibutse ndagikoze understanding twatandukanya abantu bavuga ati ivy'Imana mu bihimana ivya Kaisari mu we Kaisari sindi musomyi wa cyane mbanza utuntu nyene tw'utuverse tumwe kandi nyene kuvanga ibintu mugabo navuze yuko art ikintu bita art kimenywa na nyene cyo ni wabaza impamvu simvuze ko ari bibi canke ngo ari vyiza nanje sishobora kubijija wewe nyene cyo nubuzi icyo uri kurakora bya vrai na desito mutumira kugira ngo twumve ibimurimwo hejuru y'amakritike yabaye nibaza ko nanje ntiyagize nabi kuko ari nawe mahera uyakura mu bintu vyiza ukayakoresha bibi niko imeze uyakura mu bintu vyiza ukayakoresha bibi reka tugira mu buzima busanzwe rero bwa cost je ngaha narindindiriye narinzi ko imbere yuko je nzogutumira uzobanza ukantumira bro invitation igeze he invitation ya concert no concert umba ya mariage yes haje ni wafashe irembo amafoto nabonye yasohotse n'umuhisi ndamuvuga mu mwanya mwaje baza ko amaze no gufata irembo Jenzi ko uzobanza kuntumira irembo narifashe bo yani aragera je nibaza ko nawe uraraba icyamamare wambwiye ati no je wambwiye ati jewe ndaba target zanje aho ushaka gushika uraraba icyamamare inkuru yari kivugwa mu gisagara ni wabo muhira kwa ba Edeni banga ati ndasitse warotse ko tutabitse biriya bintu byarabaye bo kuba byaravuzwe kandi urazimana ikamwereka ikintu cyo mu telefone sorry gatoya je nako ndaza uya ngeze ngaho hari umucama kandi umuntu ngaho bayona kwiga somera futu imagine nirabire ona message na screenshot yandike ngaho
sinobisoma none ima ima oya byose mugabo ni naco kimwe ndaza kuvuga je sakabati mu journaliste ibintu ya niki screenshots donc hama bandanya nivyo nyene ndiko ndavuga afite ya my screenshot y'ivyo bintu ivyo bintu byaravuzwe byarapostinzwe abantu benshi barandondeye kiya gihe hama je ntaco nabivuze ko mu bisanzwe mu mwanya ukatubwira ngo urukundo ni gwiza ngo nzorimba indirimbo rukundo nisi nifite indirimbo dufite urukundo jewe ndakuraba ndihorera mubwaje amakuru naenda yafi no boke dutanga umuco kuri urwo rukundo rwawe na Eden Banga banavyumve sinabibi none Eden Banga ni mubi mbena nijije nabivuze ko byo tomuyitamwe mbona none kumigukura byihakana nibaza ko Eden Banga dukorana turabagenzi kandi cyane hama dukorana igikorwa twareze tukoza akajwi kugira ngo umva gace kagenda kaje none bigeze kuri mabuja kame wategetswa kugabana dukwana igikorwa kimwe ko nkora ni artiste mugenzanje ego nibaza ko kandi turahurira ahantu hatandukanye ahantu duhura kenshi ugiye kuri abantu tukaba dufise tuba turi mu giwanye tuba turimo soit turi mu ma evenement turi mu practice rero nuvuga ko umugenzi wanje nta bindi bintu birenze cyane no urukundo rero muvugwa hagati y'ibinyamakuru byandika oya biriya sinzi yabikuye kabisa bro uraza gushobora kumusigurira impamvu wamwihakanye imbere ya kamera ni yarabe ikiganiro rega sindakamusigara ko na ibintu mbuze nabivuga jewe ndiko igano nk'umujournaliste nitangira umuco ku bantu badukurikirana ubyihakane uzi kufisima nimba mwarabivanye ko mukwiye kubinyegeza aho saba mugabo ni bisanzwe ni n'umugenzi wanje nibaza ko ari umugano uvuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi uratse ikintu kimwe bro twebwe ibi bintu dukora tubikisha ku ma réseaux sociaux kenshi rero hari igihe abajournaliste babona akantu nyene bo bakaba baronse content bovuga sio n'ukuntu bashaka gutwara ibintu utabaye magabo donc kwerekana bo guhindura mu bantu no gufata ukundi kandi ari kure ariko okay muri abagenzi bakorana ibintu vya hafi ugerageje no kumuvuga nyine umva ko ari umuntu mufashanya basi kuba twarabivuze dusipoze basi ko twabatuye ko mugisha urabona ko muri wewe bigize ukuntu bihindukira byo naba navyo nirembo karifata ega jewe sinize ubupatiri sinize ubupatiri jewe nzogira famille nubwo ntarahitamo kuresha birangora abaye ari we bo abaye ari we naho tuzimenya bishitse bari byiza cyane okay bo ni nkuru kamwe twatuza gutangira ko umuco narya dufise nyeneyo imbere yacu mugabo aratanze umuco kuyati bo then ni umugenzi usibye dusangiye umunga turakorana na repetition ibintu nk'ibyo twinjire rero mu ndirimbo ariyo natumye tubahamagara no munsi ufitanye igikorwa no mu big artists mu gihugu cy'u Burundi muri mu ruhande rwa gospel n'umuntu nawe yatewe injugu nyinshi kuko bazanye ibintu byabo byo gukora gospel bakoresheje umudiho wa hip hop baratega imijuguju kuva za 2018 babiruka inyuma mugabo nibaza ko abantu bamaze kubitahura kandi za comportement nyene nta wundi ndiko ndavuga ni Big Zoe shout out to him umulegend nkujya icambere na mbere wamwafronse gute wabonye ari umuntu ameze gute hashobora ko hari n'undi muntu acirondeza amwifuza wasanze ari umuntu ameze gute ko mu gisata cyase kira ko bigoye ko umuntu akiduga aturukira umulegend ubwa mbere kweri mutama wacu Big Zoe ni umulegend wacu big up sana hari hose je novuga ko uriya musaza n'umuntu kweri n'umuntu twahawe umuntu aciye ubwenge hama n'umuntu aciye bugufi umuntu nubwo muhura mutazinanye ukambwira ashaka kuramutsa akuramutsa neza nyine ukumva nyine namukunze kurusha so arafise ukuntu nyene abayeho jewe binyigisha rero Big Zoe twahuye ryari gabasha sinibuka neza ukuntu twahuye mugabo igihe twamaze guhura nawe yabaye umuntu anyoroheye kuyagisha twisanga dukunda ibintu bimwe cyasanga ahubwo umuziki azi mu mutwe mwinshi cyane muto yaranyagiye cyane sanga ujya yarasohoye n'abandi bantu batarimba hip hop gusa nta musicien byasohoye
baba misi bacuranga amagitari bagire gute mbwa yateye intege afise abantu bakora ama video urumva bageze kure kubera ko baciye mu ganza bagakorana nyene mbo ikintu namutahuye arafise ntasuzugurana c'est vrai si umuntu umuririmbyi wa mbere jewe narondeye ngo dukora indirimbo so wa mbere narondeye yego harabona narondeye bitakunze kudukorana kumbure ntazi n'impamvu kandi abo bose nibaza ko bizo bari hejuru ya yari hejuru ya umugabo bitakunze ko dukorana nyene umuntu aguha impamvu nyene ziwe hamukavuga ntakundi kabitahura indirimbo mwakoranye yitwa gute yisanga he tutaraca yitwa wagize neza donc ni indirimbo iri muri style y'amapiano hama bizo yashizemo style yiki amapiano gospel geze mu mapiano nayo yes noneho mukitiye rero twebwe tumenyereye korale komeza gusenga tumenyereye za ndirimbo amava ndirimbo ibintu ntasange ndavyishe twagera mu ijuru tsoja amatunda muri wa muziki mugejeje gospel mapiano impamvu wasimye uwo mudiho ntaraja kure niyihe bo impamvu donc twebwe no musi turafise dushaka gushika rero dushaka gushika turafise namwe tuko turakorera terre yacu kumiteguye nibaza imizikire iri kiraza yose sero n'ukuntu gusa wowe objectif ufise ukoze n'ikintu imiziki yose ni myiza ha miziki yose abantu barayumviriza kandi agishe kumviriza rero ama style menshi cyane nibaza ko izindi style zitaravumburwa zizoza zose kuzirimba mu ntakozo kihari bo style y'amapiano nayo ikozemo kubera ko byaraje muri jewe numva ko nyene ari ikintu ngomba gupartager hama kubera iki gihe nashaka gitangamo numva nyene reka ndabikore muri style nibuza amapiano ko ni style irikoshwa cyane muri ibi rero byari vyiza ko nanje fatira abantu muri ya style bariko barakwikana cyane ndabasugumiremo akiri cyo nshase gutanga en fait muri wewe uvuga ati barundi kazi inshuti z'u Burundi abantu bose bumva ikirundi abanyarwanda baye reka twumve ubwa mbere na mbere message imidiho tubanze tuyihoze gatoyi icya mbere ni message kubera ko nibaza ko jewe ngiye no muri studio kugira bakore beat niko je manateguye message yanje hama message nkayijanisha na beat bijanye akantu gatoyi kuri wagize neza Yesu wewe wa muzigama muhunyiza wewe wa munyiza umwizumiga ngunzi mpanganye Yesu we washize ingomezi zawe muri jewe usinyira imbohe y'umwiza bum 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 narabaho ubundi nyego wagize neza wagize neza Wara Yesu yagize neza ivyo bintu uririmba biba bitusha ku buzima bwawe direct canke biba biri no kubiba ku bandi bantu urafise umwiza wakoronde umwiza ndo byo bwinshi so umwiza ari umwiza w'ivyaha hari umwiza w'ukene hari umwiza wo kuba kubura amahoro umwiza w'ibintu byinshi so rero kuva mu mwiza donc mu mwiza ni ahantu hari ibintu ubona ngo ntibishoboka ugiye mu muco narabona ati okay ndashobora ku avance so umwiza udiga ni mwishi ye naje mwiza navuga ko naho ciye mukabisa okay niyihe ntahe turiko turagana ku musozo turiko dutera duheza mu mwanya ndagusaba uvuge platform abantu bosanga ko ibikorwa vyawe babashigikire hano himiza kwanza n'abantu bategura ibiteramo gospel nayo bayijukire bategura ibiteramo vyabo natwe bwarundi twitabira ibiteramo gospel nayo twumve ko ari ahantu ho kuja umuntu akaruhukira akahumvira ubutumwa akakirizwa byese niyihe hari ntahe y'ubuzima bwawe mu majambo make wowe ufise ugomba kuwifuza kwataja abantu kuko ego wavukiye mu muryango kijijwe mugabo je pense pas ko udafise ikintu waciyemo bwati iyi ni ntahe n'umuntu yumva ati ibi bintu navyo birashika kandi birashobora kuba umuntu abirengera je novuga ko mu kantu gato umuntu wese agira intahe nibaza ko kuba hano kwisi nyene tubaca mu bintu byinshi bitandukanye je Costa ko siko randaba nibaza ko hari ibintu utokwibaza ko no banaciyemo nabuze ndafise abavyeyi bose c'est vrai nakuze abavyeyi batakintu banyima bamwe ibintu byose ariko nyene hari bihugeramo kumva ati ibintu eske bigenda gute so inyuma yo kuba nabise abavyeyi bafashe ibintu byose hari ubundi buzima bwanje nyene kubaka ku ruhande ubuzima rero umuntu agira challenge kumenya ubuzima je nibuka ko
muntahe nosangiza abantu kugira nshike aho ngeze no munsi surtout muri carrière ndiko ndavugamo cyane carrière yanje naraciye mu bintu byinshi bikomeye mu cyo nshaka kuvuga muri no ntahe ni kugira gute ni kubona nyine izakuma mvuga gukura ubwoba no kubona ishaka gushika je narabaye ahantu nyene mu gutegura ibikorwa ngenda nkarara kuri studio nkarara kuri studio y'umuntu kugira nkore indirimbo nkaporesha ngaho nkava ku ishure sinda nafungure no muhira ngaca kuri studio nkaporesha kugira ngo umuntu abantu baje gukora muri studio bashaka ifanta hanze akaje nshobora kuyizana bashaka ifirite naca ngenda kuyizana bashaka brochette ngenda guposha no kumbabura bakokesha nkazana kugira ngo producteur ndamwisembe uravyumva ndamwisembe nyene gica mfashije kugira ngo ndabuko nokora ndaba muri ubwo buzima ndaguma ngaho onye bon ndagira ahantu ugasanga gukorana umuntu n'ibintu fat watangwe umupolisi atakwizera ugasanga amafatanye niba ko ari kiraka zizo gupatana igihe kiraho indirimbo z'umuntu kanaka navuze atuka igihe vy'imyamamazo mu matora indirimbo ico gihe nagiye muri studio barama text yo kuririmba umva jina nashama ama melodique ndi mushika kuri zine kandi nibaza ko umugore watanze iyo diri y'amafaranga menshi cyane ariko ico gihe mutajeho natahiye energy n'ifiti za 2000 arabyumva aka energy n'ifiti za 2000 ariko petu muri twari kumwe muri studio mujama wanje twicanga tari code ni muzirahera indirimbo tukazumva ku mabarabara zo zivutwa nyene zikomane zo ziko zirondera abantu aba umva kuduga kure cyane mugo gasanga umuntu yagufashe nyene ukuntu kubera ko nyene aho uri hari ahantu kiri turashika abantu gufata umengo nyene suna reka tumufata kunyene ariko ikintu cyenshi agiye kumfasha n'icyaha muri ivyo bihe byose narakomeye bona narakomeye ama ndavuga ati uko meze kose nafite ushaka gushika kuri umuntu ankoresheje ibi bintu hari aho ushaka gushika ikambandanye buke bizogenda biza bona naci muri ubwo buzima yo sasa ico icyankomeje ni gukomera nyene no kubona ati nzoshikana kanaka ko je ndi umuntu modifia n'ibintu je nkora je ikintu naragiye abantu manza kumva ko ndagikunze ndafise abagenzi je nshobora gutelefona ati bro ndahije kwandika iyo ndirimbo ubwaje konza ngumva ko iyo ndirimbo heje kwandika nyene ehana byafashije abakunda y'abandi bantu so nace muri ubwo buzima rero ndaduga hama ico gihe byabigoye Costa Cox nabahantu c'est vrai umva abavyeyi barahantu heza mugabo kubera ko gukura no kwiga kuba mu buzima bwawe je nabaye ahantu nabana n'umushita wanje urumva ntarayize ishure ico gihe byarabana cyane kuko twumva umengo twiyahinga ko abavyeyi ntitubagore bafise batwi bacu bagukurikirana twiga twiweko muta ugasanga nyene umva twarara kamanatera kaka tukumukangana mani gato yindi kubona sister wanje kazerono nani abo kangani kanini nakari musi yako mani turi babiri nyene urumva atabwo afise ngo barantwenga ngo urana namushikawe muri chambrete buke ndaba muri ubwo buzima nyene gapowesha ugataha swat byo gufungura bira hari cyane nabihari ukaguma ngaho kabandanya ubwo buzima muri byo byose byatumye mu muziki naguma nagiye muri studio naguma nagiye kuvuga ati neka basi ngire kuri studio nzi kuza barantu mifana nyine ndabikoje byo genda neza mukibuko birakura nyanda ndakora bo ubuzima bw'umuziki bwagiye ubwo rugendo rurerure n'ibindi bintu byinshi nashobora kuvuga ngabo igikuru cyagiye kuhaba kwa nese nshaka gushika no munsi ndashika kandi ubona cyituma nkigenda buke nizira ko ejo hazoba heza cyane so nico kintu mbano ego merci beaucoup ntaye yawe nta n'ikintu geza igafasha abandi bantu ibikorwa by'abantu bashobora kubisanga he ibikorwa byanje jewe ndakoresha YouTube ni Costa Cox Facebook ni Costa Cox Instagram ni Costa Cox TikTok ni Costa Cox hamindimo zanje zose ubunye kuzindi platforms zigurisha umuziki Mabumbe Amazon donc hose ndimo zanje bazifasha kuzisangako mbebasha ubu munsi hari abantu bagufise mu minwe bariko baragufasha muri ivyo bikorwa canke uripfuza bo gushigikira uno munsi novuga ko ntabo kweri jewe ndakora ndumwe ku giti cy'wanje nta team n'abantu mfise bari nta management kwa namufise abantu dukorana ni nkuko novuga ati uri umujene ndafise tournage ya clip ukavuga bro nzoguherekeza gutwaza isakoshi y'impunzu canke ya tora 5000 zaza kugura amazi donc n'abajene nyine usanga bajya bagenza bashaka gufasha ubundi bwo nta management y'afise merci beaucoup imbere ko duheza mfise ibibazo bine usipoze ko wambaye akapareil ko kuvugisha ukuri ubeshe karasona fisi ibibazo bine ndakubaza wewe ushura ego canke oya okay Costa Cox ni umuririmbyi wa gospel
aritabira ibiteramo vy'isi vy'amasekira, ibiteramo vya Sadbifizo n'abandi aravyitabira. Oya Costa Cox no munsi two turavugana umujene ameze neza yo bari mu rukundo n'umuntu. Oya Costa Cox tubona uwo munsi hari ikintu coba cotuma heba umuziki burundu canka heba gospel akaja mu yindi miziki. Oya ntagihari kabisa. Ntagihari. Costa Cox uno munsi habayeho ikintu comme proposition ahubwira ati amafaranga wipfuza ibyo ushaka turabiguha mugabo hindura igihugu Burundi buvemo unihinduze na identité byose uhindure n'ubwene gihugu akabira ko Burundi wokikura cyo nyine muta kwishura yego canke oya Burundi wobwihakana Swami kibazo kirakomeye uno munsi hagize umuntu abwira ati turaguha ibyo wipfuza amafaranga ikintu cyose wipfuza mugabo akabira like nationalité y'u Burundi uyihebe wakiriyo baguhereje uburundi bwihakane Costa yo bikora. Oya nabinokora. Merci beaucoup reka ndagushimire shimira nako badukurikirana nibaza ko ni kiganiro uno musi tukoze cambere kuri Akam TV nibaza ko tuzogutumira kenshi uzotwitabe two turashira ingovu mu kuntu twotera nyina Akam kugira ngo nabandi bose bumva ibintu banabitahure yari bless nyita the best umutumire wacu Costa Cox reka naho tusabe udusezerera abantu bariko badukurikirana muri kano kanya ariko kandi unagira nakajambo unabashikirira uraze sasa narasize ona Scott wanyinaje uri nko indimbo yanje ya mbere mani twazamira nkuje hajya turaba kurabe uri nko indimbo yanje ya mbere kandi kuri gusa nguyu none na mbere nkuje hajya aramutsa abantu vyonyene ko twamaze kuvuga mu kiganiro ntivyoca bigenda uko nyene ndamutsa abantu vyonyene abantu batumbereye hano bro uyu muntu nko indimbo yanje ya mbere kuri gusa muto yobawe cyane numwe watubwire azara gutuma hanze ko kwanza kugura abakiriya biwe okay ni blessing numugisha tugize nibaza ko yubawe ni vyiza umuntu ashima ndakunda umuntu ashima ushobora kufisa abantu babiri batatu bona ashimira mugabo tuzobikora mu kiganiro geruka bambe gikurikira wari ugisezera abantu rero umva yamujamanye n'umutima uciteramo mane muhezagire Scott kabisa hama je ndabashimiye cyane nagiye kuba hano hantu kandi uko navuze ndi Murundi nibaza ikintu cyose ciwacu nk'abarundi ndabwiza kwijambo so rero kuza hano nejo nzogaruka ni mwaduhamagara nakibazo na kimwe kandi mwakoze cyane kudufasha gushikana ibintu byacu kure indirimbo shasha ni wagize neza iri kumbuga zanje zose nkoresha ni Costa Cox ndaza kubagira cyane ja kuri YouTube andike Costa Cox ja Instagram ja Boomplay ja kugira ngo tunabashigikire ni indirimbo yakoranye no muri Legend Big Zoe shout to him tuzomwarondera nawe tumuzane ndabibemereye bitebuke kugira ngo ko abera ibintu bikomeye dusaba abantu benshi bafite impano mugabo batari ko baramenyekana kubera iki abantu baripfuza ibikorwa mugabo ntibazi aho bo bikura hari abantu bafite ibikorwa nabo badafite action kumenya aho babicisha kugira ngo bishikira abo bantu nivyo rero Akam TV kirakora kugira ngo duhuze umuntu afite ikintu gikeneye reka tubashimire cyane zosubire mu biganiro bikurikira ciao